ndakuja kuza Black TV ndazikomeza neza cyane ndaziko muhimbawe aho mutumbere hose mu ntara ya Ngozi twaje kuri Miss Kugasaka uyu munsi tuje kubabwira byinshi byekeye Miss Kugasaka ariko gatoyi reka negere gatoyi abakobwa bari muri higanwa Miss Kugasaka bari muri ahanyine indani ngaha anye biko barifata neza mu mutwe bigiye udufreshe kugira ngo baze kuza basa neza cyane muza kubabona ndakunda cyane Black TV ni kuri micro kumwe na Flash camera badambwira subscribe na like na comment kugira ngo muze kuba bandanye mwibara bambere kuri ngano bitanduka bivuye muri Black TV guys Miss Ego ni sawa. Meze neza. Ego. Je nitwa Irakoze Divine Amandine nkuko abantu banzi. Nitwa Mariam Sinamenye. muri Miss Kugasaka ariyo Miss Ngozi mwiteguye gute nk'abantu baje gukora mu evenement? Je niteguye neza nkuko nabishimye kuzamwo niteguye neza vraiment ndanezerewe cyane nyene ndindiriye ivy'Imana niko urabona uzotsi bon je kuri muri je naje niyemera mu bisanzwe bivuga ko bizimana gusa rero je ndiyemera ndatsiko nza gutsinda wena ko byose umuntu agerageje nkuko yiyumva ndashobora kumutsinda kuko nawe bishitse akatsinda kuko bivana n'ukuntu umuntu aba yumva muri we canke bikaza kuvana n'ibibazo baza kumuha canke projet yiwe barashobora kuraba projet yiwe n'ibibazo bamubajije akavyishura neza ariko jewe nanje projet yiwanje ego nkashobora kuyipresenta neza ariko bivanye n'ibibazo bambajije nkananirwa ukaca usanga arantsinze canke nje ndamutsinze bivana n'imvo runaka. Uwo mutsinze woshavura agutsinze bamwe boss no shavura babigishe fair play ndibaza bo fair play baye bigishije yego baratwigishije gusa uyu atsinze je no shavura vraiment gusa no garuka nundi munsi nkaraba ko no shitsa projet yanje no shika kwico nshaka niki ubwiye abanyengozi muri rusange mbese n'abantu bose ubwiye abanyengozi muri rusange wabwiye hamutsinze wo bakorera basi uvuge projet yawe ubusa hamutsinze bon je nsinze nyene bazobibona musaza sinabivugira ngaha bazobibona ko yana ndashaka kubivuga ngaha mugasanga sindabishitse ego nawe hama jewe dufate bishitse agatsinda je nkatsinda mu bisanzwe sinomugirira jaruzi oya no kwiyakira kuko niko Imana yoba yabiteguye hama bishitse naho nkatsinda je ubwanje nk'abanyengozi bakashigikira bakantora vraiment bivanye na projet yiwanje noba nashikirije no gerageza uko nshoboye kose nkabitaho nkuko bikwiriye ngira ngo vyinshi bo bibonera mu bikorwa bobona nkora muri ako kanya. Merci beaucoup ndabashimye. Ego naura ko fuiza amahirwe menshi. Ego naura ko vraiment. Isa. Sawa. Meze neza. Ego. Witeguye gute ino igana? Niteguye neza cyane. Uko abanza gutsinda? Ndavyizeye. Uraburiya. Namuwe? Uza kumutsinda? Ndavyizeye. Hageze ikintu uri kuritegura. Ndabishima neza ko hose bivanye n'ibyahahora ndabona neza yuko biteye agatambwe. Niki ubwiye hano wese kugira ko haje ifo imbere ya publique kudatinya kwiyumva yuko ari wowe nyene ushobora gutorwa. Usanze wiga? Yego. Ngozi. Muri university? Yego. Great, merci beaucoup. De rien. Ndakwifuza amahirwe menshi. Merci. Bamukije. Ndabaramukije. Meze neza. Ego. Yari big namwe twabanye. Nitwa Nusaiba. Usanzwe uri umunyeshuri cyangwa usanzwe ukora? Ndi umunyeshuri niga ku Université de Grand Lac mu gisata ca télécommunication et réseau. Usanzwe uri Bujumbura. Urubwo bunyengozi nyene canke koko canke uruhare? Oya ndi umunyengozi ko kutsitso. Ubwo aba bose babyari bose nabingozi. Ego bon mu bintu baraba naco kirimwo utari umunyengozi ntibagushiramo. Wive gute kuja muri Miss Kugasaka? Misanze kuva kera yari ibintu nkunda yari rêve yanje
ndavuga bisanzwe na confiance mba nifitiye muri jewe ndashoboye tu ndashaka kujamwo nkatesa amashance yanje hari igihe amashance yongwako tu ariko abaze nk'umwe zose ngene uziraba nawe wiravye ni byiza gupresenta peut-être ubona ufite amahirwe angana gute Okay, ninjiye muri nore higana kugira mbu wa mbere mugabo ahaburana babiri hagatsinda umwe swat ndatsinda swat nkatsindwa mugako bwanje numva shaka gutsinda tu nta numwe mfitiye ubwoba hamwe utsinze nigiwe me abanyengozi gusa nufuke projet yawe nta ushaka shaka tubwice ukora abanyengozi hamutsinze ndamutse sinze ku migambi ndafitiye vraiment izofasha menshi muri rusange abajene b'ingozi nabo mu Burundi bwose izobafasha urumva rero nibaramuka banyizeye kizoba ari ikintu ciza cane kugira nshike kuco nifuje tu usanzwe uri mu Islam right no kuja mu ivyo basi barashaka n'ivyo vy'umodo ubwo biroroshe cyane canke birago bon en fait misanzo ntivyoroshe mugabo biravana n'abavyeyi bawe iki niki abavyeyi bashaka kubasigurira nta kibi kirimwo nta caha tuba tugiye gukora ni competition nk'izindi tuba tugiye gukompeta n'abandi nk'ama concours dukora ego ndibaza nta kibi kiba kirimo ariko jana nakuri mu Islam na mu Islam duvuga ko onye baravya nka cyane se ku myambaro bamwambara niyo gisha kundi bituma bavyanka we muwe abavyeyi bifata gute canke bababanyi famille nane twambara nabi ku bumodo si nabi mugabo kenshi abavyita nabi mu isanzwe style tuza kwambara nitwe twazizaniye ni kuvuga ntibazoguha ikanzu ngo y'imini uze kwambara oya iyo wizaniye nuza kwambara niyo mpamvu mvuga ntiwambara nabi uza kwambara ico wumva wonyene ushatse ndagushimiye namwe turabashimiye tukwifuza n'amahirwe menshi gutsinda merci beaucoup none arahevye kunyoza umwanya uriko uragenda ni sawa ego ni sawa meze neza ego mutwe wawe ukoze neza ego baragerageje vraiment ariko uraba ntudezi bujuma izo ngahe mu ngozi nizahe zigawa neza amasala yo ayingozi na ya mbere ingozi huze ibintu byiza gusa ko ari wanyu oya nivyo nukuri wambwiye ngo si wanyu ngozi oya ni muhira Kugasaka ngozi si wanyu naho uzi ngo haje gusa kuri Miss Kugasaka ni muhira vraiment ntumbeshere bace basubira muri iriya video base baraye vraiment Claudia karibu cyane muri Black TV ya kabiri ego murakoze beze gute watubwiye ko witeguye kiya gihe ubu naho witeguye gute yo urabona ko niteguye neza nyene ko turitayarisha byose ndiko nditegura neza ego uriko uraba neza izo nkumi zingaha zisayangana na wewe ukavuga ati jeha ani amanota uganza gutsinda amanota niha yose kuri yose kweri kino kwikenge nuramusumba umuntu wese aza nzima nta uruta uwundi aha twese twaje kubera dufite icyo dukeneye gushikiriza abandi umuntu wese arifitiye confiance muri we waje ushaka uba uwa mbere nta byo kuvuga ngo urya iki n'iki no ego uza kwikompara ku wundi oya uriraba ukaraba ibyo uzi wemera muri wewe nta bindi nta by'amakomparizo n'indemesha bihebu oya ico by'abanyengozi n'igihe muri rusange abanyengozi ico bonyitega ko nuko ngiye gushikiriza imigambi yanje kandi baze kuza kuyumviriza hanyuma baze banshigikire ndabibasavye kandi shimitse muze kunshigikira hanyuma no mu migambi yanje muze mushigikire tubikorere hamwe kuko twese turashoboye twese hamwe nuko nico no basaba ndagushimira ego murakoze namwe kandi karibu n'ingozi Yego merci beaucoup ndabivya amahirwe menshi gutsinda ego murakoze ndatsinze ngusubire bujombo cyo kumanga rega nawe uryoherwa ni muhira nta ngorane ni sawa ego ni sawa urakomeye ego namwe ego uratwakomeye twa big nitwa bandi nitwa Krista Mitia muhiteka great uri mwihiganwa kuva igihe gitangwa sivyo kugiye wiva kuza muri no higanwa wavyimvire gute waje gute icambere kugira niyumviye kuza muri higanwa nayo numva noserukira intara yacu nkayiteza imbere nkagirira akamaro intara yacu kuri university great uri siri kuri n'ingozi canke uri bujumbura yego
ndini ngozi amashuri yose nayize ngozi kivuyemo universite nagiye Bujumbura yego uko wagiye Bujumbura kandi ngaho Ngozi hari universite Ngozi oya faculté nashaka ntiyari ino yego ikintu cyatumye gupushinga cyane muri cyane bivuga ngo babitanga kiri bato we n'abavyumviye gute jewe byaranjemo navyumvise byari bimaze igihe kinini guhera 2015 amahiganwa atangura ya Miss Ngozi narajamo nkavuga ati nanje ntuze nka Imana ikampa nkaba nkiriho ngeze ku sosiyete yacu ya Ngozi ndayereka imigambi ifite ukuntu nabiteza imbere wabikwiye kuva kera bigitangwa muri 2016 kudoga mugabo abantu babitegwa si ubu unyibitegwa na Panda Entertainment ariyo yimbona ntiwigeze ugira ikibazo uvuga uti abantu ubwo je utamenya nabo cyako to bamenya bitegura wategura amanyanga sindabijamo oya kuko tuba tubazi Panda tuba tumuzi musabizewe bazi ngaha mu ntara ya donc ushobora guha yego uko project yawe n'ubwiza binaze nko byose mufite muri kumwe ngaha uruko wawe amahigo ngana nko ku 10 ndayiha yose kuko sinoja munsi yayo urakoze cyane merci merci ndakura mukije neza yego twenga neza merci twaba Kersi twa big nuko tanda mukita budget narid Risi yego wajumviye hapana ngaha naryumviye ahantu nari maze kukubona yego usaza ukora kimwe rusanga ndi umunyeshuri kuri Bujumbura mu biki he wigi niga pharmacie bac 1 kuri Nisad pharmacie kumenga iminsi gusa mu bundi bwo oya yaraje kuri Nisad nishasha irwande ya Tetrale yego ndabwiye ko niyo nize naje muri NSP umva nari ndayize muri NSP okay great muri Miss Ngozi ayo Miss Kugasaka wavyinze kuguze muri no competition kugira nzemo muri no competition kuna nifidie confidence kandi nashaka kugezaho ngejeje intara yacu nkongerezaho abandi bagejeje hama nkongezako hamwe utobona wo bikora Ti? Muto wiko araba. Ubikora neza canke nange kuvuga mutogobwa ngo mwiyambare gusa ijya ntuze muyambare kamba. Just ntachimazi ijya ni signification. Cyo kuzakuronka baba binoti swa. Oya zugute ko ndamufite binoti. Oya kecha kudoba wa mizi umva kuya ku. En fait abantu babifata uko bitari. Oya kwa tiringana uko twa dufise projet ahantu dushaka gushikana intara yacu. Suko twa tuje kwiyerekana cyane twa tuje guhiga ko abantu batumenya. Oh no. Dufise ikintu dushaka gushikana ku ntara yacu. Yego. Uriko uravye bajye abantu bose ngene bangana. Abakobwa bose ukabara baneza. Wewe nawe ukaca wiraba. Ubwo no yamayigo ngana gute? Ni amayigo yose. Niko mwese nk'amayigo yose bisibaho mwese muza gutsinda mwese. Bon, nuko amayigo makenyi kuko acha afatanya n'abandi makenyi. Urumva bica bicika makenyi wiha yose hama abandi nabo bakajija sero kuntu babona abandi. Muri abo bose ubona meje gukora ikiganiro. Muri abo bose n'uwahora gutera ubwo. Badubu. N'uyu nagutera ubwo. Oya bose bafise beauté yabo, bose bafise intelligence yabo, naje mfise gwanje donc kandi ifoko twizera kamera. Ikigo bwa Panda Entertainment muri rusange. Barakoze ko organiza ino evenement nkaba ndabashimira n'ukuntu batwitaho kuko vraiment ndabiye ku wandi ma competition ya Miss Kugasaka yahora aba bon nitwe twitabweho cyane yego. Reka ndagushimira kwibiza amahirwe menshi. Merci beaucoup. Koze kugitwara hama urakoze.